Abantu 8 bapfuye bahitanywe n'indwara ifise ibimenyetso by'umugera wa Marburg kuwa 11/0 muri Tanzania bava mu duce twa Biharamulo na Muleba turi mu karere ka Kagera. Igisata ca ONU kijejwe amagara y'abantu ku isi OMS kibona ko iyo ndwara ishobora gukwiragira mu bihugu biri hafi ya Tanzania kubera ko akarere ka Kagera karangwamwo uruja n'uruza runini rw'abantu baja mu bihugu bitandukanye nk'u Rwanda, Uganda, Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu bikekwa ko bafashwe n'iyo ndwara ngo bari mu turere twegereye imbibe z'ibindi bihugu, bikaba ngo bishobora gutuma iyo ndwara ikwiragira vyoroshe. OMS isigura ko abahitanywe n'iyo ndwara wasanga bameneka umutwe, bafise umucanwa mwinshi, bababara mu mugongo, bacibwamwo, badahwa amaraso, ayandi maraso agaca mu mazuru, mu matwi n'ahandi. Ishirahamwe OMS rikavuga ko ibipimo vyagizwe kuri bamwe muri bo ubu bakaba barindiriye inyishu. Ico gisata ca ONU kijejwe amagara y'abantu OMS kigasaba abanyagihugu bari mu bice bishobora gukwiragiramwo iyo ndwara kwirinda gukora ku muntu yafashwe n'iyo ndwara, kigasaba n'uwiketswe canke uwo vyemejwe ko agwaye umugera wa Marburg ko bashigwa ukwabo mu bigo vy'ubuvuzi vyabigenewe kugira ngo baronke ubuvuzi bw'ibanze kandi ntibanduza abandi.